tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nagomba twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Musubire mu mpereze Zaburi 23. Haleluya. Zaburi 23 umurongo wa 5 aravuga ngo untegurira meza mu maso y'abansi banje. Ndumvise amen y'umuntu umwe hariya. Uvyakire mu izina rya Yesu. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje. Ndumvise n'abandi bakenyi mu vyakire mu izina rya Yesu. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje. Aha mu vyakire mwese mu izina rya Yesu. Aravuga ngo wansize amavuta ku mutwe. Shemsa. Wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Twese tuvuga ati igikombe canje kirasesekaye. Usemere gusumba ngaho uvuga ati igikombe canje kirasesekaye. Vuga n'imvugo yo kwizera, uvuga ati igikombe canje kirasesekaye. Na kubo twari kumwe kwa gatatu, iyo Bibiri ikoresheje ijambo ngo birasesekaye cyangwa kirasesekaye, ni imvugo ya Bibiliya isigura ngo Imana itanze ibirengeye ibikwiye. Haleluya. Ivyari bikwiye vyangana n'igikombe, mugabo hari Imana idesida gutanga ibirengeye igikombe, hari Imana itanga ibirengeye ibikenewe. Rimwe mu isengesho maranye iminsi, kandi naje no ku munsi wa gatatu ufise, nifuza ko umuntu atari hano yomenya nuko ndiko nasenga Imana kugira ngo Imana muri no shengero itanga ibirengeye ivyo mukeneye. Ati pasa, urizeye ko Imana yohereza umuntu wese hano hantu ibirengeye ibikenewe canke ivyo akeneye? Yes, dukora Imana idusumba, ni nini cyane, n'umwami wa univers, n'umwami ariko arahereza imwemu abanyamerika, arahereza imwemu abo muri Aziya, ariko arahereza imwemu abanyafrika n'abandi. Ni Imana iriko iratanga ibikenewe ku bantu bose yaremye. Vyumvikana ngo umugwi mutonyi w'abantu bari hano ishoboye kuduhereza nosema ivyo dukeneye, mbwa ibirengeye cyane ivyo dukeneye. Ati kubera iki? Paulo yavuze igituma, yavuze ngo kugira ngo turonke ivyo gukoresha iciza cyose. Nta kintu kimbabaze nko mu gihe umwana w'Imana yifuza guhezagira uwundi ntabishobore, yifuza kugira neza umuntu kanaka ntabishobore, mugabo n'urugezo kumbura ashobora kuba ari muri mwe y'ivyo akeneye cyangwa ugasanga afise ivyo akeneye. Mugana agomba kubwira ko Imana yacu nimuyizere gusa kuvyo mukeneye, kuvyo mukwiza, muyizere no kubirengeye ivyo mukeneye. Haleluya. Wizerere ubuntu bw'Imana burengeye ubwo gufasha wewe. Wizerere favere y'Imana irengeye yo gufasha wewe n'umuryango wawe. Wizerere anointing cyangwa amavuta arengeye ayofasha wewe. Utangure kubona ico Imana yabwiye Aburahamu, imubwira ngo nzoguhumugisha, ariko nzoguhindura isoko ry'umugisha. Amahanga yose aherega umugisha kuri wewe. Vyumvikana ngo Imana ikahezagira Aburahamu, hari amahanga yabona Aburahamu acika susa yandi mahanga ahezagirirwa bivuye. Rero kuri wewe nagomba ndakubwire ngo ivyo warazwe nivyo nyene Aburahamu yarazwe, ko biritubwira ngo twaraganywe nawe mu buryo bw'impemu. Vyumvikana ngo wewe mu maso y'Imana, Imana ikubona nk'umuntu nosema afise nkwiye, mbwa afise ni mumuhagije, mbwa ashobora no gukoresha iciza cyose.
Haleluya. Rero isengesho ryanje kandi sinoba ngiye kureba Bibiliya nuko muri no shengero haboneka abantu bafise ibi bihagije n'ibyo gukoresha icyiza cyose. Haleluya. Abantu bizera ibyo mumbwire amen. Vuga ati ndakiriye umusesekara mu izina rya Yesu. Namanumva ari egoisme kumva ukeneye gusa ivyo ukeneye. Namanumva no cyita gute mu kwikunda. Namanumva ari ukwikunda, namanumva ari kwinezereza gusa wewe kumva ko ukeneye ibintu bikwiye wewe n'umwana wawe gusa bikagarukira ngaho cyangwa umuryango wawe wa hafi. Mugabo umuntu akeneye kubera umugisha inosi ararengera ivyo wewe wakeneye. Amen. Imana ibahereza ubwenge burengeye bwo mukeneye. Haleluya. Imana iguwe no kwihangana kurengeye wewe. Kumwe birivuga ngo ushoboye gukomeza abadende bukiwe. Imana iguhereza urukundo rwa rundi ushoboye no kuvomera uwundi muntu akeneye. Imana iguhereza ibintu bisumba wewe. Niryo sengesho ryanje ko Imana izana mu buzima bwawe ibirengeye ivyo wewe ukeneye. Rimwe na rimwe tuzi imbere y'Imana dusi ivyo twateze vuga ati Imana wuzuza iki, mugasanga ico kintu ushaka ko yuzuza kingana na wewe nico ushaka. Amane muri iki kibanza vuga ati pastor ese yo mabazi ivyo nkeneye, uri kumbwira ibirengeye ivyo nkeneye basi yo pfuma ima ivyo nkeneye. Rega ni woronka ibirengeye ivyo ukeneye utarose ivyo ukeneye, akira ibirengeye ivyo ukeneye rero. Haleluya. Yes ashimwe cyane. Alors uno munsi rero naje gutanga icyo no kwita ibanga, secret, ibanga ry'umusesekara. Cyagutya ati mu izina rya Yesu amatwi yanje imwe muyuguruke. Ndavuga ibanga ry'umusesekara. Bugini turikura kure rira hanyene. Yavuze ngo wasiza amavuta mu mutwe igikombe kirasesekaye. Ndumva abantu bakenye bari sensible mugabo ngomba ko twese tujana. Wasiza amavuta mu mutwe igikombe canje kirasesekaye. Ibiri mu gikombe n'ingene bingana ça dépend n'amavuta wasizwe. Umusesekara ni wizana. Umusesekara bishigwa ngo n'umwimbu urengeye ivyo ukeneye. Alors muga umwimbu urengeye ivyo ukeneye ntupfa kuza, uzanwa n'amavuta wasizwe. Amen. Munyemere mbanze nkuri ibi bintu vy'amavuta mu vy'igipastori no gukorera Imana. Iyo bavuga the anointing canke l'onction de Dieu si ibintu bikeneye abaririmbyi, si ibintu bikeneye abakozi b'Imana bigisha ijambo ry'Imana, si ibintu bikeneye gusa abantu bariko barakora mu ngoro y'Imana. No. Aha niho abantu benshi bihendeye cyangwa batawe n'abijanye n'amavuta, hama mu nzu y'Imana barasizwe bariko bavuga mu ndimi, amavuta aratemba, muga bashika ku kazi ugasanga nta mwimbu bafise. Kubera iki? Kubera ko ivyo amavuta mpwemu yera babifatiye mu vyo mu rushengero. Mga igihe Imana yimvira ivyo gusiga abantu ntiyabasigira gusa mu ngoro. Ndababwira akarorero. Bibiliya itwereka Samweli ahagurutse gusiga Sawuli, amusiga amavuta y'ubwami y'uburongozi. Kubera iki? Kubera ko Imana igihe cyose itumye umuntu muri domaine kanaka ikikora iramusiga amavuta amushoboza kuzana umwimbu udasanzwe aho hantu. Imana reka nababwire, hari ubwenge ufise karemano, hari inkomezi ufise karemano, hariho mvuge gute tara mu Kirundi impano karemano ufise. Izo zose urashoboye kuzitwara ukazikoresha zikaguha ama resultat.
mugabo amarizita asesekaye cyane umwimbu mwinshi usesekaye habwirizwa kujyamo ikindi kintu cyitwa amavuta y'amwemu yera. Rero dushoboye kuvuga ibyo guhindurirwa ibihe nk'ishengero antake eglise na antake individi, ntidushoboye kuvuga ibyo guhindurirwa ibihe tutavuze iby'amavuta y'amwemu yera ahindura ibihe. Haleluya. Ibihe ntibipfa guhinduka, ntibinahindurwa n'uko umukozi w'Imana yabidekaraye. Ibihe bihindurwa n'uko amavuta y'amwemu yera afashe ikibanza mu buzima bw'umuntu hama agahindura ibintu. Nasigiye kwigisha kandi muraza kunyumva. Haleluya. Amavuta y'amwemu yera niyo ahindura ibintu, niyo aza mu buzima bw'umuntu ibintu byose byari mekanike akavyorosha hama bigatangura gufata koroha no gukora mu murongo w'ivyo muntu agambiriye. Okay, rero bivuze ngo igikombe cyanjye kirasesekaye kuko umutwe wanjye usizwe amavuta. Amen. Mu yandi majambo fise umwimbu urengeye ivyo nkeneye kubera ko amavuta amwemu yari ku buzima bwanje. Haleluya. Rero abantu bizera ko bahagaze ahantu Imana yabateretse mu mbwire amen. Abantu bizera ko ari ibintu barongoye umwe n'Imana barimwo mu mbwire amen. Naje kugufasha rero icyambere kurokonesa ko watumwe n'Imana aho hantu. Amen. Imana ikurongoreye mu kintu iragutumye muri cyo. Mbwa igutumye muri cyo kugira uzana umwimbu, kandi umwimbu udasanzwe bisaba ko haba amavuta y'amwemu yera afatanye n'icyo gikorwa ku buzima bwawe aho hantu. Iyi dimashe rero ni dimashe yo gusigwa kuri bamwe, ni dimashe yo kwintensifya amavuta ari ku bandi. Haleluya. Ndashaka maze mufata akantu. Umwimbu udasanzwe urengeye ukeneye uvana n'amavuta ari ku mutwe wawe. Good. Twatahuranye. Reka rero ninjire muri enseignement yanje, amataje gufata umwanya vraiment udasanzwe gusenga. Ndaryoheye ko mwanje. Nzi ntange definition gatonyi y'amavuta ya mwemu yera. Amavuta ya mwemu yera na mwemu yera biratandukanye. Mwemu yera c'est une personne. Mwemu yera n'umuntu. Mwemu yera aravuga, mwemu yera araganira, mwemu yera arakosora, mwemu yera atumbereza, mwemu yera atanga ama instruction, mwemu yera arakunda, araryoherwa. Mugabo amavuta ya mwemu yera ntagira personality. Amavuta ya mwemu yera niwo yavugisha. Amavuta ya mwemu yera ni iki none? N'ubushobozi buva kuri mwemu yera. Amen. Hariho mwemu yera akabaho n'ubushobozi bwiwe. Igihe tuko turavuga mwemu yera tumuvuga nka in person. Igihe tuko turavuga amavuta yiwe tuyavuga nk'ubushobozi bukora mu buzima bwacu. Amen. Igihe tuko turavuga amavuta yiwe tuyavuga nk'ubushobozi akoresha mu buzima bwacu kugira ibintu kanaka abitumbereze. Nizeye ko mwanyumvise. Abantu mumvise iyo definition yanje bambwire amen. Okay, mugabo ndipfuza kuvuga iyi definition nyene mu bundi buryo bw'iwanje. Amen. Mugamvuze uburyo bw'iwanje nimwumve ngo ni muri iyo nzira nyene mugabo mu buryo shaka ko bitahuramo. Okay, amavuta ya mwemu yera muyifate ku cyuko yandike. Amavuta ya mwemu yera mu kuboko kw'Imana kuje mu bintu uri kurakora. Ndashoboye gukora nka jewe nkoresheje impano karemano. Mugabo igihe ukuboko kw'Imana kuje mu byo ndiko ndakora, mwani majambo ubushobozi bw'Imana bumanutse mu byo ndiko ndakora, amavuta ya mwemu yera ari muri ivyo bintu. Ari umwimbu udasanzwe
nufatanye n'ivyo turiko turakora dukoresheje ingufu zacu n'ubwenge bwacu karemano. Ivyo ni vyiza, ivyo mugabo ntibishuye kuzana umwimbu muri dimansi Imana iwudushakamwo. Ikintu gishuye kuzana umwimbu mu rugezi Imana idushakamwo ni ukuboko kw'Imana, kugira ngo n'ubushobozi bw'Imana kuje mu byo turiko turakora. Igihe ukuboko kw'Imana gushitse mu bidandazwa vyawe, hari umwimbu utandukanye n'uwahoronka utangura kugaragara. Igihe ukuboko kw'Imana kuje mu rugo rwawe, kuja gutangura gufixa ibintu. Igihe ukuboko kw'Imana kumanutse mu bintu, kurajisa, kurakora, hama ivyo gukoze bigafata yindi nsura itandukanye n'ivyahora. Rero ndagomba muri uko gutahura, vuga tukuboko kw'Imana, vuga tukuboko kw'Imana kumanuke muri vya bindi na hahandi mw'izina rya Yesu. Uratahura ngo uri kusenga Imana kugira ngo ukuboko kwayo canke inkomeza ubushobozi bwayo buze muri ivyo uhejeje kuvuga. Indi definition, umenga imbere kumvuga indi definition uvuga ikintu canke nze kukivuga mpejeje kuvuga iyo definition. Indi definition kabiri, amavuta ya mpwemu yera ni igikoresho. Ngomba ndabirangize, ngombe ndangize iyi phrase mugabo banza munyumvirize. Mpwemu yera si igikoresho. Amavuta ya mpwemu yera ni igikoresho Imana ikoresha, haleluya, ikoresha mu guhindura ubuzima bwacu busanzwe ikabuhindura ubudasanzwe. Ni gute Imana ishoboye guhindura umuntu udasanzwe? Si confession, suko ivuze inshuro nyinshi. Ingene Imana ihindura ubuzima bw'umuntu kubudasanzwe, isuka amavuta ya mpwemu yera adasanzwe ku buzima bw'uwo muntu. Ayo mavuta ya mpwemu yera adasanzwe ku buzima bwiwe niyo aheza akamuhindura udasanzwe. Amen. Ayo maboko yawe ashobora kuba yadasanzwe. Amen. Mvuze adasanzwe bisigura ngo ayo maboko yawe ashoboye gukora ibikorwa by'ubumana. Amajambo uvuga, ushoboye kuvuga amajambo akaba. Amajambo uvuze akaba n'amajambo uvugiye mu bushobozi bwa mpwemu yera. Amen. Ushoboye kuvuga ati ibi bintu bihagarare, hama bigahagarara. Ijambo rihagarika ivyo si ijambo riri empty, riri vide. Ni ijambo risowe mu kirere n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Amen. Nka rimwe Eliya yasora umunsi umwe, haravuga ati imvura ntisubire kugwa. Si ijambo gusa risanzwe, ni ijambo ritekeyemo ubushobozi bw'Imana. Hama Imana ubwo bushobozi nyene nibwo bushitsa icyo rivuga iryo jambo. Ivyo ngiye kuvuga rero, sama confession yose yaje akora, ngari ama confession akora. Amen. Si umuntu wese avuze biba, umuntu ko yavuze ubwa kabiri. Mugabo hariho bivanye n'amavuta ari ku mutwe wawe, bivanye n'amavuta uri kuropereramwo mu yandi majambo. Hari amajambo uvuga rigacika itegeko mw'isi y'imwemu, ibintu kanaka bigafata umurongo. Haleluya. Si jambo ryose ribwira ikiyaga ngo ceceka kigaceceka. Ni jambo ryonyene riri mu bushobozi bwa mpwemu yera ricecekisha umuyaga n'ibiyaga. Amen. Ku muntu avuga ati jewe mvuze igihe cyose biraba, no. Mbwa ku muntu avuga ngo mvugiye mu bushobozi bwa mpwemu yera biraba, wi. Mumbwire amena. Haleluya. Rero nagume mpagurutse abantu hano bacika inshuti za mpwemu yera, buzura ubushobozi bwa mpwemu yera, hama bavuga ibintu bimwe bakabishinga, ibindi bakabishingura, ibindi bakabihagarika, ibindi bakabihamagara kandi bikaza.
par la puissance du Saint-Esprit. Haleluya. Si umwana wese yavuze ubwa kabiri abwira ingwara ngo va mu mubiri w'umuntu hama ngo igende, n'umuntu yuzuye mpwemu yera kandi ariko arafunkisiona mu bushobozi bwa mpwemu yera, avuma ingwara ikavumika, abwira umusozi ugashinguka. Ni mpwemu yera aduha umwimbu udasanzwe, n'amavuta ya mpwemu yera azana mu buzima bwacu umwimbu udasanzwe. Si uwo ari we wese yobwira igihimba cy'umubiri wiwe ati kira hama kice gikira. N'umuntu wenyine akibariye mu bushobozi bwa mpwemu yera kandi kaca gikira. Haleluya. Munyemerere rero jeni baza ko shizeho amabaze meza, tugira dupivote rero. Nyiganza mbwa tugira tuguruke, mbwa tugira tuguruke. Ukaba ukeneye kuvuga ibintu byinshi bikaba b'inshuti ya mpwemu yera. Ukaba ukeneye gushingura ibintu byinshi bigashinguka b'inshuti ya mpwemu yera. Ukaba ukeneye gucizira ukoresheje akanwa kawe b'inshuti ya mpwemu yera. Ukaba ukeneye kuzana impinduka mu karere kawe b'inshuti ya mpwemu yera, hamufunkisione mu bushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu yera mu buzima bwacu aza kuduhindura badasanzwe. Kuba badasanzwe ntitubigirwa gusa nuko twavuze ubwa kabiri, tubigirwa n'ikirere turiko turafunksionamo. Nico gituma bivanye n'ikirere urimo, umunsi mushobora gutegeka idayimoni kagenda, undi munsi ukayibwira ikanga. Yesu yabwiye ngo mwenizo ntizirukanwa n'ikindi. Mu yandi majambo hari izo bari birukanye ava mugabashika ku yindi idapfa kugenda. Hari ubwoko bw'imisozi budapfa kwirukanwa n'umuntu ari empty. Hari ubwoko bw'imisozi bubwirwa n'abantu basizwa amavuta, kandi no munsi n'umunsi wo gusigwa. Abakunzi b'amavuta mumbwira amena. Urakoze mpwemu yera. Tugira tuguruke tugende. Zekariya 4:6. Aniho ngomba mpera ikigwa canje, aho nari muri introduction. Aranyishura ati ngira ijambo uhoraho atumye kuri Zerubabeli. Munyumvirize neza, ngiye kuvuga ibintu bitatu ubushobozi bwa mpwemu yera bukora mu buzima bwacu. Ibintu bitatu bushoboye gukora byinshi. Mbwa muri ikorano ngiye kuvuga bitatu, mwanya ndazi uraza kunkundira. Ngiye kuvuga bitatu kandi reka ndababwira ubushobozi bwa mpwemu yera ntibukorana n'abantu bafite imyaka myinshi cyangwa imikenya, ntibukorana n'abantu bize menshi cyangwa make, ntibukorana n'abantu batunze cyangwa bakenye. Ubushobozi bwa mpwemu yera bukorana n'abakunzi ba mpwemu yera. Amen. Ngiye kuvuga ibintu bitatu ubushobozi bw'Imana bukora mu buzima bwacu. Number 1, ndaza kwikura ngaha twagiye. Ati si kubw'inkomezi, si kubw'ubushobozi, ariko ni kubwa mpwemu wanje, ni kuhoraho nyene. Ugomba usubiramo gusoma muga mbanze ndababwire icyo tugiye kuvuga. Ubushobozi cyangwa amavuta ya mpwemu yera akora mu buzima bwacu. Amavuta ya mpwemu yera akora ibintu byananiranye mu buzima bwacu. Ikintu cya mbere, amavuta ya mpwemu yera akora ibintu byananiranye mu buzima bwacu. Mbega ufise ibintu byananiranye, ndaje guconnecta n'igikuba cya mpwemu yera. Hari ibintu abaganga bakora ko bagasha, aho mpwemu yera atanguye umurimo wiwe. Hari ibintu ugerageza gusunikisha amafaranga bikanga, hari ibintu ukoresha ama connection bikanga, hari intambara ujamwe nawe ukagwana bikanga. Mugana gomba guconnecte n'ikindi kintu kitigera kinanigwa, bacita ubushobozi bwa mpwemu yera.
aho kimwe ubushobozi bwa mpwemu bukora mu buzima bwacu nk'abizera buhindura ivyananiranye, buzana impinduka ahantu vyanse ko ibintu bihinduka. Twagiye dusomere muri ibi vyiyumviro rero, iyi verse tuyitahure muri ibi vyiyumviro. Twagiye. Aranyishura ati ngira ijambo Uhoraho atumye kuri Zerubabeli. Zekariya umuvugishwa n'Imana ahabwa ijambo ashira uwitwa Zerubabeli. Birivuga ngo ngira ijambo ry'Uhoraho atumye inde Uhoraho kuri Zerubabeli. Bano Imana, iri jambo ry'Uhoraho no munsi ntirije kuri Zerubabeli, rije kuri wewe. Ni wewe uri kuraribwirwa no munsi. Ryakire nk'igi wawe. Umuvugishwa n'Imana Zekariya ntakihari, mbwa genda umuvugishwa n'Imana kuri wewe. Ngira ijambo ry'Uhoraho natumwe kuri wewe. Ati si kubw'inkomezi, James, si kubw'inkomezi, si kubw'ubushobozi. Tukira nyene bavuze inkomezi n'ubushobozi, wumve ubwenge bwawe, wumve impano zawe, wumve abantu muzinanye, wumve amafaranga yawe, wumve diplome yawe, wumve ibintu natural nk'ibigwanisho wokoresha mu buzima bwawe. Aro bivuze ngo si kubwavyo. Aro bavuze ngo si kubw'inkomezi n'ubushobozi, nibisigura ko inkomezi n'ubushobozi vyacu bisanzwe ataco vyokora. Bakubwiye bati murika mu mwanya nk'uyu, mu gihe nk'icyo, igikenewe si ubushobozi bwawe, si inkomezi zawe. Kumbere ejo zarakoze, warakoresheje ubwenge bwawe burakora, warakoresheje amakoresha arakora, mugabo hari igihe, hari umwanya. Nimba ndi muri sari imwe abantu bambwira amena. Ati muri kankizi, mu ngorane nkizi, mu bihe nk'ibi, nidukoresha imbaraga z'abantu, nidukoresha inkomezi z'abantu, nidukoresha impano zacu. Si kubw'ubushobozi. Ndakunda gakwirikira. Ariko nyiganda mugenza mubwira ati ariko bisigurije ngo nayo ivy'inkomezi ataco vyakumariye, nayo ivy'ubwenge ataco vyakumariye, nayo connection ataco vyakumariye, hari ikindi cyo kugira ikimazi. Agwe ngo ariko ni kubw'amwemu wanje niko waronye n'ingabo agize. Naje kukubwira ngo ni kubw'amwemu w'Imana bigiye gushoboka. Kubwa pasiteri wawe vyarase, kubw'abantu vyarase, kubw'ingabire zawe vyarase, kubw'inkomezi zawe vyarase, kubw'abantu muzinanye vyarase, kubwa diplome yawe vyarase, ariko ni kubw'amwemu. Twaje gushira ku gikorwa mwemu yera mu buzima bwacu. Ambrekeli masalamande remi karamanda rabaye. Kubw'abaganga vyarase, kubw'imiti vyarase, kubw'ikina kijya vyarase, ariko kubw'amwemu inkuru nziza ntibizokwanga. Kubw'amwemu, kubw'amwemu ntibishoboye kwanga, kubw'amwemu ntibishoboye kwanga. Ariko ni kubw'amwemu wanje niko waronye n'ingabo. Wa musozi munini we, niba navuze ngo wa musozi, bavuze ngo wa musozi munini. Abantu bafite imisozi munini bavuge amena. Wa musozi munini w'Igiriki. Tugende buhoro buhoro. Ni kibazo abajijwe, ni kibazo kibajijwe umusozi. Mu yandi majambo, ubajije umusozi yiteguye ko wishura. Mu yandi majambo imisozi iravuga. Mbega umusozi wawe w'Igiriki, wigira kataraboneka, wigira kadashoboka, wigira kigatanya. Iki bavuze ngo wa musozi w'Igiriki, ningaye kavuga ati wa musozi widefinisa nk'iki mu buzima bwanje. Wa musozi we uvuga kuri iki mu buzima bwanje. Hakoriya masakarabaya. Iyi misozi vuga ngaha sijya misozi ijya. Iyi misozi iri kuravuga ngaha niyo ngorane ihagaze imbere yawe, niyo ngwari ihagaze mu mubiri wawe, niyo situation wahinduye bikanga, nayo makuru atari yari katangwa ku buzima bwawe
Bibiliya ivuze ngo wa musozi we wigira iki? Kandi ifo ku musozi wawe guhinyisha, ifo kuguhinyisha. We wigira igatanya cyo mu muryango wacu, we wigira kuzonyica nkuko wishe papa, we wigira kuzomomya nkuko wahombeje papa, we wigira wigira iki wewe? Wiyitande wewe, waje ufise misiye mu buzima bwanjye wewe. Wa musozi we wigira iki? Ndakunda gakwirikira, uzocikira ikiyaya imbere yawe. Mutama vyakire mu izina rya Yesu. Uwo musozi uzocikira ikiyaya imbere yawe. Hake sinzi ko abantu banyumva. Uwo musozi uzocikira ikiyaya imbere yawe. Sinzi ko mu barivye rongo umuntu anyumva. Uwo musozi uzocikira ikiyaya imbere yawe. Oya, nimubona umusozi waduze rimwe bikanga, ugasubira inyuma, ugasuka dugira irindi bikanga, ugasubira inyuma, ugasuka dugira irindi bikanga, hama ijambo ryo rigatangwa ati wa musozi we wigira iki imbere yanje? Ubone rero wacitse nk'itapi imbere yawe, ubone rero ko ukandagira ko imbere yawe, ubone wacitse. Biravuze ngo wacitse ikiyaya, apana karambi, ni wacitse agasozi gato, wacitse ikiyaya. Because of the anointing. Oh, ngira mvuga kandi kantu kanjohe, ndarimburira ijambo. Uzocikira ikiyaya imbere ya Kingi, ya Gire, imbere ya Gayere, imbere ya Derike, imbere ya Pastor Tatien, imbere ya Pastor Jean Jacques, imbere yawe. Azozana ibuye ryo gusozera. James, twese tuvuga ati ibuye ryo gusozera. Ngenda gusigura icyari cy'ibuye ryo gusozera. Ibuye ryo gusozera ni ryabuye rya nyuma. Abantu bafite amashantiye yase guhera mu bwame nimwubaka. Basa abantu bafite ama business yase kuduka muvuge amen. Basa abantu bafite amadosiye yakozwe imyaka yase guhera muvuge amen. Basa abantu mwarongwe mukabura abana muvuge amen. Erega ivyo byose abo bose n'abantu batagira abana bari ngaha. Azoza ibuye ryo gusozera kubaka, basesereza impundu, batu ubuntu. Vuga ati ubuntu. Ndumva mu mahema yanyu ariko havdirimba indirimbo z'ubuntu. Ndumva mu miryango wanyu ariko haririmbwa indirimbo z'ubuntu. Ndumva mu maofisi n'amabiro yanyu ariko haririmbwa indirimbo zivuga wa buntu we butangaje. Ndumva abantu baririmba indirimbo zo kunesha, basesereza impundu, batu ubuntu bw'Imana. Bavuze ngo ubuntu, bari kuvuga ngo it's not by power, it's not by force, it's not by, mvuge gute, amafinanse yawe, mvuge abagenzi bawe nibifatanye nabo, bifatanye n'ubuntu bw'Imana. Ndabikuye mu maboko yawe, ndabikuye mu kwizera kwawe, ndabikuye muri competence yawe. It's a grace of God. Ndakunda rero umurongo w'umunani ntwarayo gatonya. Ijambo ryora ryongera kunza koja kuri 9. Rita maboko ya Zerubabeli. Zerubabeli tumukure muri rikoraniro. Ngira mvuge ngo amaboko uce wivuga izina. Rita maboko ya niyo yashizeho itanguriro ry'iyi nzu, kandi amaboko yiwe nyene niyo azoyisozera. Amen. Rita amaboko
maboko yawe niyo yashyizeho itanguriro. Reka mvuge ngo hariho amavuta Imana iha abantu bagatangura, mbwa n'ikindi kurangiza. Hariho amavuta Imana iha abantu bagashyira amafondasiyo y'amaentreprise yabo, bagashyira amafondasiyo y'ingo, bagashyira amafondasiyo y'ibintu biriya. Mugabo n'ikindi Imana kuguha amaboko arangiza ibyo watanguye. N'ikindi Imana kuguperumeta kwibuye ryo gusozera ari uzorishirako. Imana yahaye Zerubabeli gutangura ingoro no kuyisozera. Imana izoha ubuzima bwawe guhera heza bijya watanguye. Nimwanyumvise neza? Imana izoha ubuzima bwawe guhera heza ivyo watanguje. Turagarutse handi twavuye dimanche passé, niho bazomenya aho ugiye hega ntuzi. Ngwino mbwa arabangutse ujya ari yumvise ngo dusubire hahandi. Maneuf niho muzomenya yuko horaho nyene ingabo ariwe yabantumyeko. Hari ibintu bizokumenyesha ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ndugiriza gatonye, mbega hawogaya ibikira umugero ku munsi w'intangamarara bazonezerwa babonye karisho n'andi marevelation twojamo. Mugabo naje mfise amasengesho atatu. Ijya mbere badafise ibyo bakora, Imana ibaha ubuntu bwo gutangura ibintu. Ijya kabiri abafise ibyo bakora, Imana ibahe onction canke amavuta canke ubushobozi bwo kuvyetablisa. Ica gatatu, sengesho ya gatatu, Imana itanga ubuntu muri rishengero ryo guhera heza ibyo abantu batanguye. Kimwe na rimwe nginganira na bene data nkamaze ati ya business yawe igenze hehe, ngo niwe bimenye naramaze gutekera narahombye. Kumbure warose ubuntu bwo gutangura, mbwa warose ubuntu bwo kwetablisa no guhera heza ibyo batanguye. Ikoraniro niri umwimbu udasanzwe uvana n'amavuta ari ku mutwe wawe, uvana n'urugero rw'amavuta wasizwe. Po ya mbere navuze ngo amavuta akora iki? Amavuta akora ivyananiranye hehe mu buzima bwawe. Kiri sengesho wikoze ku mutwe gutya, uvuga ati mpemu yera suka amavuta ahindura ivyananiranye. Ati mpemu yera suka amavuta ahindura ivyananiranye. Mpemu yera suka amavuta ahindura ivyananiranye mu buzima bwanje mu izina rya Yesu, amen. Number 2, ica kabiri, canke amavuta kiracuza gikunda. Amavuta atanga ubuzima. Amavuta atanga ubuzima hatagira ubuzima. Ni giki Imana ikoresha mu kuzana ubuzima ahantu hari urupfu? Ikoresha the anointing, ikoresha amavuta. Ni giki Imana ikoresha mu kuzana ubuzima mu mubiri upfuye? Ni giki Imana ikoresha mu kuzana ubuzima ahantu hose mu buzima bwacu hari urupfu? Ikoresha the anointing, amavuta ya Mwemu Yera. Amen. Tujane buratwara ya muri Yesaya 32 verset 13.
Yesaya 32 umurongo wa 13. Iverse sinzoyibagira ndiko ndarimbura kuri ibi bintu mweme yaje kubimpa kuno bibigisha nibukijwe ino verse. Iverse igihe kimwe ngenda gusengera umuntu ahantu, uwo muntu yari yagize accident aratemba, hamatembye acavunika umugongo, hari tuntu bita amadiske ngaha mu mugongo turuguruka, hama bagerageza kumuvura ngaha biranka, bamurungika agende kwivuza muri Korea. Hama uwo muntu nje kumusengera, ngiye kumusengera ndabona ukuntu amerewe, ukuntu ameze, ndavuga ati Mpwemu Yera, ana igihe bagupresenta ikintu canke umuntu agwaye wewe nyine ukumva ubwoba imbere kumusengera, ukumva ubwoba. Mpwemu Yera acanyibutsa uwo murongo tugomba tuganire. Uyu murongo urangarukamo, nca ndawufatira ko ndamusengera ubuzima bwiwe uwo mwanya nyene panejo, uwo muntu arakira aba muzima. Nimba yo madiski Imana amuhaye mashasha ntavyo nzi, nimba yakijijayo ntavyo nzi, ngabo ico nzi coco twavuye aho ico kibazo gihetse. Mugabo nagomba ndabahe agafunguruzo kamfashije uwo munsi kugira namwe kabafashe. Ndiko ndavuga ngo Mpwemu Yera azana ubuzima hano hari urupfu. Ngo mu gihugu cy'abantu banje hazomera mahwa n'imikere, mbere bizomera no ku mazu yose banezerererwamwo yo kumugwa w'umunezero. Mvizi situation Imana yabahaye ijambo ry'ubuvugishwa ati abantu banje bivanye n'inzira bafashe itariyo, ati ngibi ibintu bigiye gukwirikira ku bantu banje, ati abantu banje mwisi yabo hazomera mahwa. Uribaza kurima hama hakumera ibigori warimye cyangwa ibiharagi ugacona haduza mahwa. Imana ibabwira ngo iyo niyo situation muzobamwe, muzotera mwibaza ngo mugiye kwimbura, hama hakwimbura ivyimburwa musange mu yima yanyu hameza mahwa. Acavuga ngo hazomera n'imikere. Turabana ho bazi ibintu vyitwa imikere ngaha barimo mugasibeshe. Imikere ni ikintu kirandarara gutya kiriko kandi n'amahwa, nivyo muta kirarandarara gutya hanye mugo ugasanga kiriko amahwa, uri kuranarengana gaho genda gifata gitabura kigiriki. Hama ava ngo mu mirima yanyu muzotera, par exemple muzotera imyungu, hama hakumera imyungu muzobona hamera imikeri irandagatawana. Muzotera imizabibu, ndiko ndarondera ibintu bikura mu kurandagata gutya, muzotera imizabibu, hama hakumera imizabibu mubone hameze imikere irandagata gutya. Muzotera ibiharage, hakumera ibiharage mubone harandagata imikere. Mu yandi majambo mu matongo yanyu hazoba urupfu. Mbere akareko kanamba baje ngo mbere bizomera no ku mazu yose banezerererwamo. Cya kibanza kibatera umunezero urupfu ruzocinjiramo, hama mubura umunezero ahantu mwahora muronkera. Mbere n'umugwa w'umunezero hazobura umunezero no kumugwa munezero. Hagati iyi situation niyo abantu banje bagiye kubamo. Okay, muravyumva mwese ko ari situation iri mu rupfu, nantu hari urupfu. Mbere ni iki cyo hindura iyo situation? Amen. Nikiye kintu gishoye guhindura situation nk'iyi mu bantu b'Imana, kandi bavuze ngo n'abantu banje. Mu yandi majambo umuntu w'Imana ashoye kuba muri situation nk'iyo. Mbere ni iki gishobora guhindura iyo situation mu buzima bw'umuntu w'Imana? Hama ahantu hari urupfu hakagaragara itoto, ni iki kizana iyo changement? Amen. Barakivuga ku murongo wa 15 surtout
ima 14 kwanza. Kuko ingoro izohebwa umugwa bahora bayenganako uzoba imisaka, umusozi n'umunara w'abateramye bizohinduka amasenga gushitsa ibihe bidashira. Nga iyi situation izohindurwa n'iki mu bantu b'Imana? Imbere kumvuga ikihindu ino situation, reka mbanze mbwira umuntu yoshobora kuri muri situation nk'iyo. Ubona ko ibintu vyose bitanga ro contraire y'ivyo bikeneye ko. Hari situation umuntu abamwo ibintu akavyitega mwibi bikamuzanira ibindi. Nigiye biribuza ngo abantu b'Imana babasa nk'abahebwe mu rundi ruhande. Ico yita mu isezerano rishasha ku munsi mubi aho umwasi aba yateye ubuzima bw'umuntu. Nibihe bibaho. Nga nigike gihindura ivyo bihe. Nigike kizana impinduka aho hantu. Inyishi ku wa 15. 15 havuga ngo gushitsaho mwemu azodusukirwako avuye hejuru. Ubugaragwa bugacika itongo rimera cyane. Nigiki giheze ubugaragwa mu buzima bw'abana b'Imana. Samarira. Kandi bivuga kundi kuntu sinukwizera konyene. Nigiki giheze ubugaragwa mu buzima bw'abana b'Imana. Nigihe mwemu yera asutswe mu bugaragwa bwabo. Kuko birivuga ngo igushitsaho mwemu azodusukirwako. Hari ubugaragwa bw'umubiri, hari n'ubugaragwa bw'impemu. Hari umuntu ashobora kuba mu bugaragwa spirituellement akumva ivy'Imana vyahora bimuryohera ntibikimuryohera, akumva intege zo gusenga ziracitse, akumva kwizera atakaje inguvu, akumva ibintu byose by'imwemu bicitse nk'amazi imbere yiwe. Agasenga Imana yahora iri hafi yiwe akumva iri kure. Hari n'ubundi bugaragwa bw'umubiri, hari ibintu byose byumanirwa mu buzima bw'umuntu. Aho nigiki gishobora guheza ubwo bugaragwa. Bivuze ngo gushitsaho mwemu azodusukirwako avuye hejuru. Ubugaragwa bugacika itongo rimera cyane. Numvize iyi transformation. Ubugaragwa gucika itongo rimera cyane. Nigiki kizana iyo transformation ingana gutyo? Nigiki kizana iyo changement ingana gutyo? Very simple. Ubushobozi bwa mpemu yera. Ibintu nivyihindura. Ubuzima bw'abantu bwihindura. Ndiko navuga ubugaragwa bw'impemu. Hari igihe umuntu ashikamo akumva ivyaha yari yarahevye kera. Yari yumva yanejeje bitanakimuryohera. Ngakumva umenga bitanguye kudodora. Kumva umenga bitanguye kumukwega pole pole. Nubugaragwa mu buryo bw'impemu. Nga nigiki gitransform ubwo bugaragwa. Birivuze gutya ngo gushitsaho mwemu asukiwe ku buzima bw'umuntu. Si intege zo gutegwa intege. Si mbere no gukarigwa. Mwemu yera niwe ahindura ivyo bihe. Mbere haleluya. Ubugaragwa bugacika itongo rimera cyane, kandi itongo ryamera cyane rikitwa ishamba. Mwene majambo rigacika ishamba. Mwemu yani nkari kavuga ngo iyo ashitse mu buzima bw'umuntu ibi vyari vyapfuye bitama abisubiza ubuzima bikama. Ivyari ko biruma abisubiza ubuzima bikagira itoto. Ngabizanwa niki ngo mwemu yerasuswa aho hantu. Humiriza gatatu mvuga ati muhemera ndaguhaye ikaze muri iki kibanza. Ndaguhaye ikaze mu buzima bwanje. Hindura vyose itoto. Ugushika ugaragwa buzohindurwa itongo rimera cyane nga buhinduwe na mpemu w'Imana. Ngo kandi itongo ryamera cyane. Abari bavuga ku marevos. Bakavuga ati hari umuntu ubuzima bwiwe bushobora kuba buri ko burama. Muga mwemu yera ahashitse hose. Pempoti vyamwa byari bihari. Afise capacité yo kwiduza ku yindi niveau. Amen. Itongo ryamera cyane naryo rikacika ishamba.
ndi kuri ipwe ivuga gutya, ahantu hose hari urupfu mu buzima bwawe, urupfu ntigwihindura ubuzima, urupfu ruhinduka ubuzima na mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana yitwa mpwemu w'ubuzima, yitwa mpwemu bivuga ngo bisanzwe mpwemu yazuye Kristo amukura mu bapfuye. Iki ni gitangaza mpwemu yera yakoze gikomeye cyane. Yesu arapfuye amaze 3 jours mu mva, umubiri wiwe uraho wononekaye. Inyuma y'iminsi 3 bitubwiye ngo Yesu niyizuye mu bapfuye. Yesu yazuwe n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Mereza Abaroma 8:11. yazuwe n'ubushobozi bwa mpwemu. Mu yandi majambo, ibihimba bya mwese murazi umuntu yapfuye, istomana nayo irapfa irahagarara, amafyiga arahagarara, amagufa aratangura kubora, umubiri urapfa, ibintu byose biramererwa nabi. Ni igiki cyasubije ubuzima Yesu? Birivuze ngo mpwemu yazuye Kristo mu bapfuye. Niwe yaje muri igamva ko Yesu igihe yazuka barinjiyeyo bagiye kuraba basanga nta uriyo n'umubiri. Ujya mubiri wakubise ukamanyagurwa kujya, ni igiki cyawuhaye ubuzima? Birivuze ngo mpwemu yazuye Yesu Kristo mu bapfuye. Mu yandi majambo, Yesu niwe yakuye, nako mpwemu yari yakuye Yesu mu bapfuye. Vyumvikana ngo uruhande rwose rw'umubiri wawe ruriko rurapfa ntigwikiza, rushoboye gukizwa n'umuti uhawe n'umuganga, that's good. Mugabo ukeneye ibikizwa n'Imana ntivyikiza. Ibikizwa n'Imana bikizwa n'ubushobozi bwa mpwemu yera, aho ubugingo imibiri yacu ifa. Nta gitangaza na kimwe cy'urupfu rucika ubuzima gishoboka mpwemu yera atarimwo. Nta gitangaza na kimwe cy'ubugaragwa bucika itongo rimera mpwemu yera atabigiyemwo. Nta gitangaza na kimwe gishoboka cy'ibintu byapfuye byononekaye bishobora kuba bizima mpwemu yera atabigiyemwo. Ndagomba muri no shengero inshuti za mpwemu yera hano hantu. Ndagomba abantu bizera kandi bizera mpwemu yera. Ngiye kumuvuga kandi nzomuvuga cyane. Ariko bisanzwe mpwemu yazuye Yesu mu bapfuye. Arimo information yuko impwemu ya Yesu atizuye mu bapfuye yazuwe na mpwemu yera. Bisanzwe mpwemu yazuye Yesu mu bapfuye. Aba kandi information gakomeye. Aba muri twebwe. Vuga tuwo mpwemu aba muri jewe. Vuga tuwo mpwemu aba muri jewe. Avuze ngo rero agira iki? Mu bapfuye azozura n'imibiri yanyu ipfa kubwuwo aba muri mwebwe nyene. Sinzi ibyo muzohura bikica ubuzima bwawe ejo, mbwa uwo mpwemu azozura n'umubiri wawe upfa. Amena. Abantu bifuza kuramba cyane mvuge amen. Reka ndababwire, tutahorane kino kintu. Ntushoboye kurambira muri iyi si atabushobozi bwa mpwemu yera buguhaye kuramba. Ko ibikeneye kwica ubuzima bwawe ni vyinshi cyane. Ngabyo bivuze ngo mpwemu yazuye Yesu mu bapfuye ni waho ubugingo imibiri yacu iva. Amen. Okay. Sinzi ibintu byapfuye mu buzima bwawe. Ibiki byapfuye mu buzima bwawe? Nibiki biriko birapfa? Nibikubona bagiye gupfa? Ni wewe? N'ubucuti bwawe n'Imana? Nibikorwa byawe? Ni relation yawe? Mpwemu w'ubuzima ari muri iki kibanza. Mpwemu yazuye Kristo mu bapfuye ari hano. Apana kugira kwa assiste, kugira ubugingo ivyapfuye mu buzima bwawe.
ndizera mwemuye, ndizera igikorwa ciwe, ndizera ubushobozi bwiwe muri kino kibanza. Mu izina rya Yesu. Ndasenga ngo ubuzima utembe muri iki kibanza. Mpemu yera wa Kristo, mpemu yera watumwe kugororishya data, we watumwe gushira hejuru izina rya Yesu. Reka utembere muri iki kibanza, ubuzima ibintu byapfuye byose muri iki kibanza, ubuzima imibiri iri kirapfa muri iki kibanza, ubuzima ibintu byose biri kubyuma mu buzima bw'aba bantu. In the name of Jesus Christ, ndadeklara ubuzima, ndavuze ngo ubuzima, ndavuze ngo ubuzima, ndavuze ngo ubuzima, ibyapfuye bizuke, ibiravye birabuke mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo ubuzima mu izina rya Yesu. Shataramasikaramandalarasiya rimasakaramandalebrohosia. Urashobora gufatanya nanje ukadeklara ubuzima ku bintu kanaka. Ndavuze ubuzima mu mibiri yabo, ndavuze ubuzima mu maso yabo, ndavuze ubuzima mu kintu cyose kiberekeye mu izina rya Yesu. Ubuzima, urupfu utakaza ikibanza, urupfu utakaza ikibanza, urupfu utakaza ikibanza. Mwe mu buzima fata ikibanza, mwe mu buzima fata ikibanza, mwe mu buzima fata ikibanza mu miryango, mwe mu buzima fata ikibanza. In the name of Jesus. Ramasakaramandalagabaye. Urakoze mpemu yera, urakoze mpemu yera, urakoze mpemu yera. Ngira ndangize mu iminota 10 kugira ngo ndabigishe ivyo natumwe byose. Abigalatiya gatatu murongo wa 5. Icya gatatu, mwemu yarakora mu buzima bwacu, mwemu yarakora ibitangaza mu buzima bwacu. Kindi gikorwa cya gatatu ubushobozi bw'Imana bukora mu buzima bwacu nibwo bukora ibitangaza mu buzima bwacu. Ibaha mwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe. Ibaha mwemu, ibaha mwemu. Imana itanga mwemu yera mu buzima bw'umuntu, itanga mwemu yera ahantu. Imana igomba gukora ibitangaza hano, ishuka mwemu wayo hano. Hama igikwirikira mwemu yera igikwirikira bivuze ngo igakora ibitangaza muri mwebwe. Imbere yuko Imana ikora ibitangaza hari ikintu baza kugira, isuka mwemu mu buzima bw'umuntu, irekura ubushobozi bwa mwemu yera mu buzima bw'umuntu, hanyuma igakora ibitangaza aho hantu. Alors shaka kubwira iki mu buzima bwacu? Ariko muravuga ati je ndakeneye igitangaza, ndakeneye igitangaza, ndakeneye igitangaza hariya, ndakeneye igitangaza, ndakeneye igitangaza. Rimwe na rimwe tukiyumvira ko gushaka igitangaza biproduce igitangaza. No, ikintu kizana igitangaza mu buzima bw'umuntu ni gihe mwemu, ni ubushobozi bwa mwemu yera buje mu buzima bw'umuntu. Ubushobozi bwa mwemu butanzwe mu buzima bw'umuntu, Imana iherekeje ibitangaza mu buzima bwiwe. Amen. Nagize isengesho nipfuza kubabwira. Nasenze Imana ndavuga ati Imana, ndifuza ko muri iri shengero umuntu wese muri twebwe atemwanya, ashinga intahe yuko asengera hano. Turizera ubuzima bw'ibitangaza ngaha, turizera ubuzima burimo ibitangaza. Sinizera umukristo yosengera ngaha atazi Imana yabonye,
atabonye ikiganza cy'Imana mu buzima bwiwe, atotemwanya ati voilà ngibi ibintu bimenyamenya vyerekana ibitangaza by'Imana mu buzima bwanje. Ari mugabo sinda nirengagiza ko hari inzira zingena umuntu ashobora kwakira igitangaza ciwe. Bivuze ngo iba hamwe mu yandi majambo isuku ubushobozi bwa mwemera ku buzima bwacu, hama igakora ibitangaza muri twebwe. Ukeneye igitangaza n'ikikora. Igitangaza gikeneye ikintu. Number 1, gikeneye presence ya mwemu yera. Amen. Reka ndangirize kuri inkuru. Umunsi umwe Petero arara mu kiyaga aroba. Ijoro ryose riraca, arabura urufi na rumwe. Amabukeye yicara ku nkombe z'ikiyaga ariko arasobanura insenga. Hama Yesu aca ngaho kuri izo nkombe z'ikiyaga, amusangaho. Aramubwira ati ntiza ubwato nigishe. Bamuhereza ubwato. Yesu yicara mu bwato arigisha. Ahejeje kwigisha abwira Petero ati okay, nimwigere mwidamba murobe. Petero abwira Yesu ati Yesu, twakesheje ijoro ryose muri iki kiyaga, twabuze n'urufi na rumwe. None izo fizi ziva hehe? Aramubwira ati we terera, egera mwidamba utera urusenga rwa urobe. Petero acavuga ijambo rikomeye, avuga ngo kubw'ijambo ryawe ndatereye urusenga. Bivuga ngo abikoze aroba amafi menshi. Abikoze aroba amafi menshi ngo n'urusenga ruhagwa gucika muri cya kiyaga nyene. Mwumvise igitangaza nyene cyabaye. Aya mafi ndizera gose ko atarasanzwe ari muri iki kiyaga. Iyo aba yarahari baba yarobye mu ijoro. Ndizera gose ko aya mafi yazanywe na presence y'Imana ya Yesu muri icyo kiyaga. Ndizera ko ayo mafi yabayeho kubera Yesu araho. Mugabo naho nyene Petero ntiyari kuyaroba atumvise ijambo ry'umwami rimubwira ngo terera urusenga rwa urobe. Bona Imana, igitangaza gikeneye ibintu bitatu ngiye kukubwira. Icyambere, hakenewe presence y'Imana kubira aho hantu. Hashoboye kuba ari mu nzu y'Imana nk'uko ni gute ibitangaza bikoreka mu nzu y'Imana? Nuko presence y'Imana ibira aho hantu. Number 1. Number 2, nuko uwo muntu ari aho muri iyo presence y'Imana yumva ijwi ry'Imana, yumva ijambo ry'Uhoraho, yumva icyo Imana iri kiravugana nawe. Haba kuko yavuze ngo nzuhagara ku munara wanje wo gushiba amako, apana kugira ngo nakire igitangaza ku magogwa yanje, ahubwo nakire icyo ari bumbarire ku majogwa yanje. Kuko igitangaza kiri mu byavuze. Amena. Icyakubujije kuva muri iyo situation nuko utarumva icyo Imana ivuga kuri iyo. Igituma utarugurirwa uwo muryango nuko atajambo ry'Uhoraho, atajwi ry'Imana urakira muri iyo situation. Ijwi ry'Imana riyije niryo riproduiza igitangaza igihe rije ahantu hari presence y'Imana. Sinzi ibintu ndiko ndavuga ko muri ko muravyumva. Igitangaza nikikora nikiva mu kwipfuza. Igitangaza presence y'Imana iraza ahantu, hamijwi ry'Imana rikavuga. Nizeye gose n'umutima wanje wose ko ndiko ndavuga ya majambo Imana iza kuvugana n'abantu. Kandi niyo nzira y'umwimbu. Ni gute Imana ihindura amafinanse y'umuntu? N'igihe umuntu yinjira muri presence y'Imana, hama Imana ikamubarira ikintu kuvya ari karakora, akumva ijwi ry'Imana. Ni gute umuryango w'umuntu wohinduka?
n'igihe umuntu yemera kwinjira muri presence y'Imana hama Imana ikavuga ikintu kuri uwo muryango wiwe. Igihe Imana ivuze ikintu ikakubwira ngo kora iki, gikorera aha, heba iki, gira ibi, iryo jambo iryo ni urufunguruzo rumwe mu mfunguruzo zitatu zizana igitangaza. Ndiko ndababwira urufunguruzo rwa mbere, injira muri presence y'Imana. Iyo ibintu bimeze nabi ukeneye igitangaza, iyo ibintu bitameze neza ukeneye Imana ihindura ibintu. Mugabo umviriza ibyo gukora. Icyambere, apana kwiyumvira inyishu ziva ahantu hanze. Injira muri presence y'Imana, injira mu bwigobeko bw'Imana, baza Imana ikivuga kuri ivyo bintu. Mera nk'abakuki uvuga ati mpagaze ku munara wanje wo gushira amako, numva icyo uri bumbarire, numva icyo uri kuvugana nanje. Ishoboye kuvugana nawe biciye muri Bibiliya ugasoma ukumva Imana ivuganye n'umutima wawe. Ishoboye kuvugana nawe uri mu mwanya wo gusenga ikaguhereza iyerekwa. Ishoboye kuvugana nawe ikaguhereza indoto. Ishoboye kuvugana nawe igatuma umuvugishwa n'Imana. Mugabo utegerezwa kuronka icyambere kujya muri intimite n'Imana, muri presence y'Imana. Number 2, utegerezwa kumviriza, apana kubwira, kumviriza Imana ikiri kiravuga kuvyo uri kurasengera. Amen. Solution iri mu vy'Imana iri kiravuga kuvyo uri kurasengera. Ushuye kuza mu ikoraniro nk'iri, ndakunda mu vyo mwemwe yashize ku mutima ko agiye guhindura ngaha, no guhindura dino shengero. Ntidukoranywe n'idini, ntidukoranywe n'ivyumviro vy'idini, nitwicare ngaha kubera ku munsi w'Imana, nituze gusenga kubera udasenze uboneka nk'umuntu aho hanze ameze nabi ku munsi w'Imana. Mugabo tuzi imbere y'Imana nje kumviriza icyari vugane nanje, kuko mwikoraniro nk'iri Imana iratanga ama instruction. Mwikoraniro nk'uyi abantu baje biteze Imana iravugana nabo kuvya amajojwa yabo, kandi presence y'Imana yo iri ngaha. Nga ikindi kintu ukeneye, urakeneye kumva Mana uri kuvuga iki kubinyerekeye. Muri ico gihe nta muntu yosinzira mu ikoraniro, muri ico gihe nta muntu yotakaza umwanya, kubera arareretse yumviriza Imana iri kivugana iki nanje no munsi. Amen. Kuko inyishu niza kubera tuyishaka, iza kubera yaciye muri protocol Imana yashinze. Number 1, atmosphere y'Imana kubira aho hantu. Number 2, kumvijwe ry'Imana icyo ri kuravuga kuri wewe. Hallelujah. Number 3, Bibiliya yavuze gutya, Petero icyambere muri presence ya Yesu. Yesu aramubwiye ngo terera. Number 2, amubwiye ngo shira mu idamba utwere usenga rwa urobe. Icyambere muri presence ya Yesu, icya kabiri ijwi ry'Imana rirasohose. Icya gatatu, Petero acavuga ngo kubw'ijambo ryawe ndabigize. Ndabwire ngene bitangaza bikoreka. Hallelujah. Urahanu hari presence y'Imana, naho ba mu cyumba cyawe, simakuri imbere y'umuntu of God, naho uburi mu cyumba cyawe hamuka parve na gusenga ijuru kuruka wanu. Twese turatahura ko hariho dimaso twinjira mu kumva ko ikirere gihindutse. Icya kabiri, umviriza icyo Imana ikavugana nawe aho hantu. Ikiriho kirakomeye, apana ikibigumbagumba byawe biriko yakubwira icyo Imana ikavugana nawe. Wakiri ijambo ry'Uhoraho, do it. Kora iryo jambo, fata iryo jambo rikore. Kuba Petero imbere ya Yesu nta gitangaza byamuhaye, kuba yamubwiye ijambo nta gitangaza byamuhaye. Nga gukora iby'iryo jambo rivuga, yaciye active igitangaza. Amafi acara yaroba ari menshi. Dushoboye kuba mu ikoraniro nk'iri, nditeze ibitangaza byinshi bizogenda bikoreka turiko turasenga gutya. Dushoboye kuba turi mu ikoraniro nk'iri, umuntu umwe yagiye afise beki, akumva mwemera mubwiye ngo uyu mwanya uyu,
n'umwanya wo gukira. Akaje turi obeki atamuna musenge akayita hama yahaguruka bikaca bikunda kubera ari muri presence y'Imana kandi yumvise ijwi ry'Imana. Cya gatatu arakoze icyo rivuga. Amen. Dushoboye kuba dukoranye gutya umuntu amaze des années akora ibintu bihomba, asubira ibindi bihomba, agerageza ibindi bihomba, akumva icyumviro kivuye ku Mana kiraje. Kuza ni kimwe, kukironkeye mu bwiza bw'Imana ni kindi, mbwa kugikora. Petero ngo aje ngo kubw'ijambo ryawe ndabikoze, kubw'ijambo ryawe ndatereye urusenga. Vyumvikana ngo igitangaza ni kiri gusa mu gukora ijambo ry'Imana rivuga, kiri hose ni kirere urikoreyemo nuko wumvise iryo jambo ry'Imana. Twese tuvuga ati ijwi ry'Imana, twese tuvuga ati ijwi ry'Imana, twese tuvuga ati ijwi ry'Imana. Umunsi umwe Eliya ari ku kagezi kariko karamuvyarira, kamuhereza amazi, igikona kimuzaniye ivyo kurya. Mugabo yumva ijwi ry'Imana. Umviriza ikintu gihindura sezo y'umuntu n'iki Imana ikiravuga. Yumva ijwi rimubwiye ngo urabizi kakagezi ujya kakamye, urabizi ujya igikona ivyo cyategezwa kuzanira vyaheze, none hakwirikira iki? Imana ishibwira Eliya ngo nageze umupfakazi Zerifati. Kubaho kwa Eliya canke gupfa yishwe n'inzara ariko yica abandi bifatanye nuko yumvise canke atumvise. Imana imubwira dowori, akagezi kakamye dowori, igikona cyahagaritse dowori, jya i Zerifati nageze umupfakazi. Namaze guprepara umuntu. Uzomenya gute abantu Imana yaprepaye mu nzira yawe? Uzomenya gute ko ahantu maze iminsi ukwiye kuhava? Nibiye nk'ibi uri muri intimite, wumva icyo Imana ivuga hamuka gikora. Ndakunda Eliya, Imana ikimubwira ngo va ngaho genda i Zerifati. Uwo mwanya nyene yaciye hagaruka akiragenda, agenda kurondera umupfakazi atazi, kubera ko Imana mubwiye ngo ukubandanya kubaho kwawe kuri mu kuja iyo ndakubwiye kuja. Acaragenda, ageze yahura n'umugore, sinzi ngene vyagenze, mbwa yumva mpemu w'Imana aramwemeje ati ni wa wundi nakubwira ukiri ku kagezi, ati uyu rero mubwire ibikuzanya. Aca mubwira ati burya rero nje hano kugucumbikira. Aramubwira n'ivyo agomba, ambwira ati n'ivyo kurya, bagiriye n'ikiganiro gitandukanye. Mugabo murabe uyu mupfakazi ntiyashose yemera ivyo Eliya ariko aramubarira, kandi Imana yabwiye Eliya ngo nageze, mani majambo nabimubwiye ava yuko wenda bikubarira. Mbwa hagati yarate baravyemera, avyemeye Eliya abandanya arajya arabaho, twa kagafu na ya mavuta biranga guhera mu bubiko bwavyo, kubera iki umuntu umwe yumviye icyo Imana iri kiramubarira. Reka ndakubwire igitangaza cyawe kiri mu kijambo ry'Imana iko rakubwira. Ijambo ry'Imana iko ikubwira iki muri no minsi wewe? Amatwi yawe y'impema ariko yumva iki? Ugiye muri Bibiliya ubona yiki? Urikore muri ijambo ry'Imana ubona yiki? Ho uraherutse kuririmbura ubona yiki? Uriko wumva iki? Imana iko kubarira iki? Ikiri kirakubarira aho niho nyegeje ibanga y'igitangaza cyawe. Reka ndangize. Birivuga ngo amaze gutera urusenga aroba amafi menshi ni Petero, ngo hanyuma barakwega uwo mugisha w'Imana, uwo musesekara Imana ibahaye biranka, barovye amafi menshi, ngo bace batuma ko bagenzi bawo barabakura, ngwino dusangira umugisha w'Imana, ngwino mudufashe kugera uno mugisha, ngwino mudufashe gutwara umugisha. Nagize isengesho hano hano, Imana ihagurutsa abantu barenze 15 bafasha umugisha wawe ubana munini cyane, ubana mwinshi cyane ku buryo bakura bagenzi babo. Ati ibintu byananiye kujera,
ibintu byambanye byinshi, ndakeneye abantu bize administration, ndakeneye abantu bize gestion, ndakeneye abantu bize baze bamfashe gutunganya ibintu. Ndiko ndavuga aya majambo, hari abantu bamwe biyumva muri iri jambo, mu vyakire mu izina rya Yesu Kristo. Kumbure wewe ufise ibindi bintu wiyumvamo, mugabo ndiko ndavuga aya majambo ndabizi neza hari abantu biyumva muri iri jambo. Imana isuka ubuntu ku buryo wakura abagenzi bawe ati ngwino mumfashe gutunganya ivy'Imana ikiyakora mu buzima bwawe. Mu vyaguruke ndarangije.